muzaki no mu rugo barantumye intasho nabo bashengeye bagiye muri Kinyamiyamagana ari korari niyo bari yantelefone arambarira ngo nanje ngo ngiye ngo ngeze Imparamirundi ngo ngenda tugenda amahoro turahurira muhira ku mugoroba sibyo rero kabisa yambwiye ngo ndabaramutse nimwakira intasho ziri mwakoze cyane. Hanyuma rero tunyarukije burya isaha y'Imana irahagara tunyarukije turebe hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ni 3 ku murongo wa mbere turebeho ijambo ry'Imana. Imana bahezagire abaririmbyi baririmbye ngo mwami imbuto zikwiranye no kugira gute mu gisagara mwami imbuto. Abandi baririmbye ngo yarashonje kare mu gatondo ngo abone umusukoni wiki w'ingumba awurondera ko ivyamwa arabibura atavuga ngo none ugasarira ikahantu. Umukristo akwiye kwama imbuto zikwiranye no kugira gute. Saba abanyagice gusa babatizwa uno munsi mugabo n'umuntu wese bisaba ngo agume yama imbuto zikwiranye no kwiha siko none ego ca nuko dusomere Yohana Umubatizi yigisha agira gute. Muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hehe. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira yandi mugorora ibihamo ziwe. N'aya majambo y'Imana tugarukirize ngaha. Uyu ni Yohana mwene Zakariya, mama wiwe ni Elizabeti siko none ego kwe niwe yatanguje ubutumwa bwiza mu bugaragwa bw'Iyudaya asemerera mu bugaragwa. Murabona ko yari integuza y'umwami wacu nde niwe yamwitangiye imbere, niwe yatanguje gutegurira umwami wacu Yesu yabatiza yigisha abatiza abantu mu ruzi rwitwa Yorodani abwira asemerera mu bugaragwa avuga n'ijwi rirenga asemerera ngo n'ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ngo nimutegure inzira y'Uhoraho mugorore ibihamo zose. Abwiriza abantu kwihana kuko ubwami bw'Imana bwari hehe bwari hafi. Abantu benshi ngo baraza abafarisayo n'abasadukayo ngo baza kuri we ngo ababatize. None abafarisayo bari bihana bari bamye imbuto zikwiranye no kwihana. Arababwira ngo mwabana b'inzoka mwe. Umuntu akubwiye ngo umwana w'inzoka ntimwofatana yari yuzuye mwemu yera aho ngo mwabana b'inzoka mwe ninde babwiye yababuriye guhunga uburake ugiye kugira gute. Ababwira ijambo rivuga ngo nimubanze mwihane mwami imbuto zikwiranye no kugira gute no kwihana no kugorora. Baje ngo ababatize. Yohana niwe yatanguje iki gikorwa cyo kwihana. Ijambo kwihana niwe yaritanguje. Yesu nashimwe. Uyu munsi turabatiza siko none
twabatije ababanje tuza kubatiza ababanje kugira ngo umuntu abanza kwihana agapfukama akihana bakamusengera Imana ibyaha yagenderamo byose akabiheba bagaca bamara iminsi bamukurikirana aguma yihana bareba imbuto yama izo arizo. Ntidupfa kubatiza aha ntabozi uno munsi ngo tuce tubabatiza byoshoboka oyaye nitwobabatiza kuko bakaba bihanye abaje uno munsi baherekeje umugeni wande baca bataha muhira hanyuma rero ababatizwa baca babatiza avuga asemerera ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Uyu munsi abantu b'Imana barakwiye kwihana kuko Yesu ari hafi kugaruka mukihana. Mbega kwihana twihanye wa munsi rimwe twarahejeje bisaba ko dukomeza tugira ngo twihana dukomeze twama imbuto. Aha mwiki gisagara murabona kiragutse muje hirya no hino mu makaritiye aho muri mwami imbuto zikwiranye no kugira ngo mwami imbuto zikwiranye no kwihana. Abantu bazarabona ibikorwa byanyu byiza bace baza bakwegwa n'ingeso zanyu nziza bace bihana biturutse yuko muba mwabamiye ibyamu baca baza rero bakihana. Erega haraho abakirisu bame ibijabija ntibamo. Twebwe iwacu tugabisaba ngo umuntu yama imbuto zikwiranye no kugira ngo umuntu yaraje arihana ku ishuri imwe arihana kabisa bapfukama abakozi b'Imana baramusengera hanyuma abajenama hajya niga asohotse baca bagendana na wa muntu yihana wa munyagice yihana gushasha bacana ahantu mu isandere hanyuma rero babajenama umva aho ibintu bigenda bipfiye baca binjira gusoma kayi baca bamusiga hanze ariyari mbega nakayi karavuga ubutumwa ubwahaye umuntu karavuga ubutumwa arahagarara barinjira kayi baragahuha umuntu nawe ahejeje kunywa kayi asohoka n'iminwa igize gutya ibombye n'agatuguta kariho karara arabitegereza baca bamubwira ngo kiriho tugende ubutaha yababwiye ijambo ngwese bashe mu rusengero twasangiye iby'imbere none tugeze aha twari gusangira n'iby'umubiri none mwinjiye mu mwakayi mwenye sinzogaruka no mu ishengero ryayo baca bataha kwera mwumva bamwamiye imbuto nziza kandi bamwamiye imbuto mbi bamwinjiranye ati nawe ntibaguhakaye ugasombi wumva ingene Yesu agira gute wumva ingene Yesu agira neza Yesu nashi nawe agasombi nawe kamugurira agire gute mugurira agafana hajya ukorera nturebe ngo ntiyihanye ujyanye natiyane kamo mubakwegesha umutima wiki w'urukundo ntuvuge ngo nibi ni kwanje nibi ni kwa n'indirimbo ivuga ngo sinkishinga icuma kuki ku bintu byanje byose ntushinga kw'icuma ahubwo urekure utange. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kwiza kose kuzana iki. Uwo muntu yahise agenda ngira ngo nawe nyine ubwiwe nta n'umuhamagaro yari afite ariko mugabo yavanye n'imbuto bamwamiye yasaba ngo bamwamire imbuto nziza bamuka twabwiye abo bajenama arakosheje ati n'akabeni barakamana umwe akajya kaki akamana uwundi akamana abakirisi wa mbere nuko ibi by'ubu turimo n'amayoberane ego kwe n'amayoberane ukajya kara mugenzawe
ugenda mwicara hagira ngo baguha akanyama wongere umwe n'agafanta uwundi nawe uramuretse. Uko nuko amagashenge bari batatu nk'aba bakazi b'Imana ari batatu ugacukuramo uyu hagati ohewe ugenda ngo hariya ngo baguha agafanta ngo n'akanyama ngo ndaje. Uyu mwarimu nabayemo na mwarimu wundi ntagezemo baca basigara aho bahagaze bamurindiriye kwagira ngo jewe mugabo ngira mu ntege nke mwenga jewe sinogenda ndabasi no mubwira ati shana mutaronsa kadukwiye kariki siko nubona kwami imbuto zikwiranye no kwihana bifatikanije no kwamiki ukama imbuto zikwiranye no kwihana kuko Yesu azoza agera n'umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize tubikorera hanyene mw'isi. Ibi nyene duhejeje gukorera bisumba biriya bikorwa byacu dufise hariya kuko biriya byose tuzopfa tugire tubisige. Mutama wanje rakunda ikawa agwaye aca ngo ngira mfe mwirira ikawa anafashwe n'akagwara kuko yari afise ikawa zitari nke yakatubwira ngo urashitse bashe ngo ngira nigiye mwirira ikawa zanje zaramvuye ba toya nukuri nukire Mutama kira muto wagira kujya tukabona atoye biteye waho bashe ngo mwagira mwirira ikawa mugabo igihe kiba kigeze izo kawa yagiye agira atisiga aragenda nanje bucagira buti bucanzisiga tuzabisiga ntuzubwire ubwoba bavuze ngo tukora igikorwa c'imiliyoni 3 ngo tutangura gukomagura ingoni. Undi yavuze ngo no kumvise ngo tukongwe ibikorwa nayandi mwisa umuntu arapfa agize ngo umurire yavuze ngo muramusopa nimugere ngo buryo nkikomeye ni wo mura mwisa byoko changira ntangira mugabo birangiye ukora kugira ngo aho ushaka hose mbana baye n'intumwe ipfuye irasubira kudadirikiza kora Imana ibi bikorwa nyene nimubikore nibyo bizatwitangira imbere nibyo bizobyo kugororoka by'abera mugende mwami imbuto zikwiranye no kugira gute no kwihana. Turebe hano mu butumwa bwiza nyene bwa Yesu Kristo hanyene Matayo dukoresha umwanya siko uwundi yavuze ducunguze umwanya iki umwete. Turasoma n'igice cya 13 ku murongo wa 47 havuga ngo urusenga kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'urusenga runini rwaterewe mu kiyaga rukoranye ifi z'amoko yose rwuzuye barukwegera hehe baricara barobanura nziza mu gisangaza mbiba bagira gute mbiba bazita. Aha ni Yesu Kristo umunyanazareti yavuze aya majambo yigisha ku rusenga. Nibaza nta n'umwe atazi urusenga mu bari hano. Urusenga barutegesha ifi mu kiyaga hanyuma bamara gutega bagaca barindira zikagira gute zikajamwo ntiziba zizi ko rutezwe zinjiramo. Nabaje ingene baroba indagara ngo bazitega burya mu mwiza niho baza n'isenga bakazitegera mu mwiza kuko ngo iyo habona ukwezi kwa kanandagara bafata.
hanyuma rero ziza rero zije nko kuhiga utwo zirya, zaza kwibira zigasanga hasi urusengero rwagize gute, n'amafi niko bayafata. Hanyuma ngo ubwami bwo mw'ijuru bugereranywa ngo n'urusenga runini rwaterewe hehe shengero, mu kiyaga ngo rukoranye ifi z'amoko yose. Hanyuma rwuzuye ngo baca badukwegera imusozi barobanuramwo nziza baziterera mu gisangaza, mbi nazo baragira gute, barazita. Mbega aha twicaye mw'ishengero ry'Imana turi mu rusenga, twararobwe, twaradufashe. Ira mugenzi wawe ati twaradufashe, twaradufashe. Yego ca turimwo wako kumakumye wegerabije ishengero mu buryo bwose, iryo ari ryo ryose, aboroshe n'abahambaye, twese twarinjiye mu rusenga. Iri jambo ry'Imana rigereranywa n'iki? N'urusenga niryo turimo. Mbega urusenga mu kiyaga rufata ifi gusa? Nimumbare rufata n'ibiki? Ibikera n'iki? N'inkara, ibivyera byose birinjiramo. Uko ntirurobanura twumvise ko bafashe ifi z'amoko angana yose. Inkara uyikomye ntigira aho igende. Reka birashika mu gisagara nk'ubu z'inkara, kuko twebwe tuba hariya mu misozi, inkara turazibona mu tugezi. Uyikomye gutya ikigenda gutya, wayikomuka igaca igenda impande zose. Ni ukuvuga n'ibivyera nabyo biraja mu rusenga rugafata. None abacuruzi utudagara ni bande? Abacuruzi indagara aho kw'isoko ntabarimwo. Zirya ndagara uzawitonde urebe, uzosanga muduvyera urusenga rwagize gute, rwafashe. Hajya mu bijori uzoza urasesa gutya uzohakura iki? Uzosanga uduvyera duto duto twarafashe. Burya uriko uraduteka turya tudagara uzoze witonda uduto, kuko urusenga ruba rwaragize ruba rwarabifashe. Ugasanga rero mw'ishengero ry'Imana urusenga rwarabafashe, rumaze gufata rwafasha abantu b'ingari zose, ababi n'abeza, siko none. Hari n'aba bakozi b'Imana bahanura ntibagire gute, nibigumire mu rusenga. Hariyo n'uwikatisha umushatsi bamwana mateka iyo nkatosiyo, urasubireyo bagire gute, bakuringanirize neza. Ngoya je numva noguma ndumusitire gutya nyene, niyigumire uwo musitire mu ruki, igumiremwo mu rusenga rurafata n'abambara poketi. Ndamugisagara bari yego kwezi. Nahandi mw'ishengero rimwe ryegereye iwacu numvise abakirisi baho bariko baraganira ngo twaramukubise kabisa. Yari yambaye inyamuntu pokete yicara imbere y'abagabo, baca barinamura benaho, aca araduza kweri, aca yegeze hamwe. Pokete umuntu aba yambaye. Oyi! Uwo muntu niyigumira mu rusenga, kuko ruri hafi kugira gute, ruri hafi gukwegwa. Barobanura ifi nziza, mbi nazo bagire gute. 2005 mutangira ndangize, iyo fi nayo nziza ninezero
ukaba wicaye muri ifi winjiye muri urusenga nta kuvamo ntibikunda. Barahava barukwega, bamaze kurukwega batangure kurobanura ifi nziza mbi nazo bagire gute. Wewe uhanurwa ntiwumve, wewe babwira tambara neza ntiwumve, wewe bakubwira ati gusiga kanka ntubyumve. None nk'ubu ndafise agashatsi, uyu mushatsi ni mubiga, ni mu ndebe mumbona ari mubiga abakozi b'Imana. Uyu nyene ni Imana yandemeye kandi ndawushimira iki. Nawe ngo higungu ngugapurize ngo kirabo uri ifimbi ugereranywa n'ikinyamuro, ugereranywa n'ibintu byinjiye mu rusenga bitagira igiki ikimaze. Urahanurwa ntugira ngo niwumva warinjiye igumiremwa mu rusenga inzamba izobihayura. Siko none inzamba niyo izogosora neza isobanura ababi mu bagororotsi vamwo. Tusome ngaha 25 ku murongo wa 33. Intama zoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso, maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yagize gute yahezagiye muraga ubwami mwateguriwereye kukuremwa kwa ryari kw'isi. Urusenga mbega ruzoba rwakweze bagwegeje hehe? Imusozi. Niho ngo Yesu azimanukira ubwiwe arobanure intama hehe? Mu mpene. Intama ngo azibwiye ngo nimuherere hehe? Iburyo bwawe. Intama iburyo, ihene hehe? Ngo nimuze muraga ubwami mwateguriwe uhereye kukuremwa kw'isi. Nari nshonje muragira gute? Nagenda gusa muranyambika. Nari ngwaye muza kundawa. Nari muri gereza muraza kundawa. Nari mfise inyota murampa icongwa n'ibindi byinshi rwose. Abagororotsi cyo shimwa Yesu. Siko baba ruja kureba ku bitaro gatwara agafana n'ihando ry'imibu n'utundi kanaka ukagenda ukabaremesha mw'ijoro baragira gute baca bandika. Wa muntu ugiye kureba ugaca umusigira akacu. Ewe turagusengera Imana kweli, siko none turagusengera kiga kweli. Urabeho di akacu mugacu gafungurira mu kiganza mw'ijuru baca bandika ati sawa ni jewe nyene Yesu ugize gute, ni jewe Yesu baba kumpimba. Jewe ngiye kumpimba nta umutima ungana gutya baca baje n'umutati ko ndi pasitori aratuma gereranya ngo pasito nzigira n'isabune ngenda mfise nk'ibihumbi 20 canke 10 ngaha nkavunjisha uyu munyoro naho umuhiya 2 arashimika nkabahereza. Hanyuma rero byampera ko nari mfise twaje ngo sangu tuhane wagaruka ukagenda ukamusigira akantu asigara ashima Imana nezerewe kandi ndani mu mpimba barihana. Yesu nashimye abanyorora barihana rwose. Turafise umukozi w'Imana kundwe amaze y'imyaka 10 aravuga ubutumwa igikorana arakoranye indani ukwezi guheze ajana imperezwa ku misiyoni. Abakozi b'Imana bacabaza gutora imperezwa zose yegeranye. Yesu nashimye
muri gereza Yesu arashikayo. Nabo bafunzwe bagize amakosa bakihana, bafunzwe ku ikosa rya hano mw'isi. Mugo mw'ijuru amarembo yabo aragize gute? Aruguruye. Genda mubarebe. Yego kweli. Jewe imfunzwe nari mfungiwe ku Mpimba iri Bujumbura. Abanyororo bararirimbira Imana sinari bwihane. Nkabibona bakaza pastor akinjira akavuga ubutumwa bakadirimba bakasenga Imana, nkumva biranezereye rwose cyane. Ibikorwa babikora nk'ubu imperezo n'ibigira 10. Ikigira 10 batanga kwajya nyene babazaniye kubasuza bagaca bahereza mwarimu. Haba hariyo mwarimu apfunzwe. Yesu nashimye akurikirana ibikorwa by'Imana. Imana irindira no muri gereza bakayikorera siko none. Yego cyane ubona abantu banka kwihana indani muri gereza. Hari igihe umuntu yanka kwihana akanga kwihanira aha hanze mu munezero, mugabo akihanira hehe? Muri gereza. Ukaza ngaha ugatangishika mugataha utihana. Utihanira muri gereza niho uzobwemera ubutumwa bwiza. Rero azobabwira ababwira ibikorwa bakoreye Yesu ati ni jewe mwabikoreye nyene, nimuze muraga ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mbega n'aya majambo y'Imana aya mwayize kenshi mwarayigisha. Nuko rero urusenga rugira rwuzure. Ubundi nyene urusenga yavuze ngo izimaze kwinjira ziragize gute? Ziramaze ngomba mwego urusenga. Zimwe ngo zirundaniye hehe sa nani abantu barundaniye ngaho ngo banka gushika ngaho igorogoro akanka kwihana. Undi yambwiye ngo je noje gusengera iwanyu muri Pentecote TV wahajya muhagurutse umuntu ngo bamuhe kazi. Ijya n'ibibigaye jembo ngo mukandeka ngo kunyandicariye ngo nangora. Undi yari umuntu w'umunyacubahiro mugabo atihanye yari yihanye. Yaraje ahantu hamwe arumviriza ubutumwa bwiza biranga ko yihana mugabo arafatwa. Mbega ni nk'inkota ubutumwa bwiza. Ni inkota igize gute? Ikarishe impande zose. Abwumvirije yasohotse yigora ko pasite muravuga ubutumwa buteye ubwoba kuri ibintu ubyanyu ntibyoroshe. Ntiyagarutse, yagiye yasambaguritse kubera indani hariho ikimana umugayako n'ibyaha biri imbere. Mbega naho umuntu yoba yakositinye icyaha kirambarirwa. Ijambo ry'Imana ririnjira rikagishikira. Naho wakositinye ijambo ry'Imana ririnjira ukumva ko rikwagiza ati ntiwihanye uzoja muri gihono. Urasoze ngo pasite ngo amahoro pasite ngo muravuga ubutumwa buteye ubwoba. Ahantu yisengerera nta bwoba bagiraga. Basoma neza Injili bakukanye bene data ngira ijambo ryiwe. Nta jambo ngo mwihana yigera yumva. Mugabo uyu munsi birasemerera mwihana kuko ubwami bw'Imana buri hehe? Urusengero rugirakuye. Ndarangije mwese abumvise aya majambo y'Imana, Imana nibaheza. Ufise umwanya muto ibikorwa ni byinshi cyane. None winjiye ute mu rusengero? N'ikibazo winjiye gute? Wafashwe gute? Uri ifi nziza cyangwa uri kinyamuroba kitaye mu rusengero? Bakabwe nanjye mfe kuja kwiha. Habe nanjye nje muri korali ndirimbe. Winjiye gute? Uri ifi nziza cyangwa
ati jewe aho ndi kubera ingeso mbi mfise ngereranywa n'ikinyamuro. Ngende mbaza abakozi b'Imana uko nobigenza. Kazi ninga urusenga rutarakwera rugomba barupfute, inzamba igomba ipfuke, byose bice bigaragara bica habona. Nyabona nyaruka ngaha musiguzi hakiri kare igihe kitarabarengana. Ingo wewe wacu no musi nyaruka wegera abakozi b'Imana bagusengera Imana ibagirire neza. Nyaruka kwere mupfukama hose, ego muhuzure mwumvira Imana, umworohera Imana. Mureke kwigira abafarisayo n'abasadukayo, ariko mugende mwama imbuto zikwiranye no kwihana. Urusenga ruri mu gukwegwa, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo afise urutaro rwiwe mu kuboko azogosora akubura imbuga yiwe neza, ingano azimburire mu kigega, umuguruka w'abanyabyaha uturigwe. Abanyabyaha bazoturigwa nta kigongwe banagiriwe. Reka dusenge Imana. Ngo disi ukebuke wewe nyene cunga gori iwawe, murero uwundi wewe nyene icunge. Hanyuma rero bigende neza. Hanyuma rero kwihana no kwihana ukavugisha ukuri, ntubeshe ngo byagenze ukatariko. Uvugisha ukuri tibyaramboye ukuntu. Imana nimbabarire, hanyuma ucugenda. Imana ikugiriye imbabazi. Imana nibahezagire mwese. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Ego tugeze ku mwanya mwiza, umwanya wo gutunganya ubugingo, umwanya wo kwihana. Turasabye rero abantu baraza mwegerane bose. Ngaho ikibanza kiro ngaha, mwegerane munsi no bari abantu bapfukama nabo. Hama abakozi b'Imana namwe mubangutse bangusa kwihana. Nawe mwe mwihana aturi icyaha, shika waturi icyaha, hanyuma rero gufashe utarinze kurandira guca kure. Ego tugomba gusenga Imana